kaze muri ano makuru atekanya ikirere cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 30 ndamukiza umwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe imvura mu ntara za Makamba, Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Kayanza na Ngozi. Mu zintara zisigaye hakabitezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Bururi na Ngozi, ayipima byo bikwido Celsius 13. Ku muhingamo naho haritezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Muyinga na Kirundo. Mu zintara zisigaye hakaba hitezweyo imvura. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Cibitoke, ayipima byo bikwido Celsius 28. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 59 rirenge igihe cy'isaha 12 zibura umunota umwe z'umugoroba. Hano rero nihagarukira n'amakuru atekanye ikirere mwateguye n'ikigo ca Ijebu. Mwakoze cyane kuyakurikirana. Naheje.